Ibikorwa byo kumenya ukuri ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 byatangujwe cese mu ntara ya Kirundo n'umuguje rero kumenyekanisha ukuri no kurekuranira CVR. Aha mu Kirundo rero tuje kutohoza mutubwire ingene byagenze mu makomine yose n'abamusanteri batari ngaha babimenye ko tuzokorerayo mu mitumba yose aho mufise inkuru. Vyugururiwe icese ku kinogo cifatiro kiri ku musozi wa Gisenyi komine Busoni mu rugo rw'umwene gihugu Sezibera Aviateur. Hari hateye abantu bavuye i Rwanda ariko mu nyuma bagiye bavuga ko bari abantu bari barahunze 2022 bari baje kugwana ko ngo babatura tuje mu gihugu kuko hariyo 2022 hariho abari bapfuye abandi bashoboye guhunga rero bace baragaruka bavuga ngo baje kugwana ngo barako bosura iwabo niko nabyumvise. Hanyuma rero ndibuka mu gitondo cyo kwa kabiri niho numva nyene imodoka babi inkoho zivuga cyane bwose ariho hari bavuga ngo ni mitraillez bari bazidiritse aho hari ibivumu kiraba yavuga cyane. Hanyuma hapfuye abantu benshi bagwa aho nyene aho bibarabara ryari ryo barabara nyene ryari givu barapfa ku bwinshi amamba baca bararika abantu aza kubakura mu barabara barabasunikisha n'ibiti nyene mu kubasunika basunikisha ibiti babazana ngaha. Ndibuka micombero yaraje ndibuka ba mu ndege helicopter yaguye hajya hirya araza wewe ni baguma azunguruka nyene azunguruka abantu benshi nyene bamwe batera ibombe twumva amasasa avuga mu mashambi hiyo. Micombero yarirabura kandi ntabwo yari muremure yari namugufi ntabwo yari muremure yaje kigene yadusanga hajya abantu benshi bahari abantu nyene bose bameze nkuko babugumwe bafise n'ubwoba nibavuga ngo bega mwebwe ntimuzi gutanga amahoro abantu benshi bashira intoki hejuru nkuko baramutse aca agenda nkuko ruguru bahita kwijite haciye akanya hacaza yindi ndege ica hejuru mu kirere gatonyi munyene ikisubira inyuma ya ndege y'imicombero yajemo nayo icagenda. Abantu rero baca batangura abo iyo mivyimba batangura kuyikora mu barabara ariko harimo n'imivyimba bagiye bazana bafatira mu ishamba y'abandi bantu barimo barahunga bahunga nyene kuko barimo barahunga baca bafata ngo namwe mwari mufatanije nabo bateye bakagizwa cyane niko ngo barabahutu bateye ngo abo bahutu baza bafata bakabazana baca bababoha babazirikira mu zone gushika aho bapfa. Abenshi nabo bonye babaterura bagera kubazika nako nta kwari kuzika kwari gufura hejuru bagata hejuru. Abenshi mbese bariwe n'imbwa kuko niho natangwa ni kubona inyoni bita ino tuzita impungu n'ibinyoni binininya gifashe kishite ku muvyimba nyene kiratabagura kandi ushobora kugikanga ngo kihave uri nk'umwana ho. Abenshi nyene aha no bari babazitse faca tuvuye mu mirima kuko mu nyuma byatuye gatoyi kaza turagenda gusarura ibyo turya kaza tubaca ko nyene abantu bari hejuru bakanuka barasanguka ibinyoni bikaza birajya imbwa zikajya abashoboye kuzikwa rero nabo nyene bazitwaho ako byinshi byasandaye kubera imbwa zaciye zibitabagura. Igihe abantu barambaraye gutya mitraillez maze kubarasa barambaraye Micombero yadumadumye nyene yari yambaye sarubete baragerageje kwimba ibinogo abantu bari benshi abandi abagabo benshi bari bahunze abandi bararinda ibinogo rero bari bambaye haza abantu baguye bambaye impuzu zahindutse mitraillez rero mba amasase yaba yaratobaguye nk'umwe yatobaguye n'amasase ngatse ibinogo rero bimba bamwe bari mu kinogo nk'iki abandi epfo hari nkeka naho imbwa zamaze uko bata hejuru. Micombero rero hajya je nabivuze jewe n'ukuri hajya nanye yaravuze ngo none uko byanse kujyamwo kubyanse kujyamo mutemi bwira gutya yabikwiye kena demi nabivuze ko nanye natemye gutyo mwacha ndashishimurwa mbonye inyuma yatobotse gose ameze nk'imanga
ndahura nkunze baca abantu ntwara ngo ningende gikagenda kuyandotsa inyama iyo hajya mwihangara abandi rero basigaye barazika jewe naciye nza kuza ndotsa inyama. Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi yamenyesheje ko kugira igihugu kironka amahoro kizoba cubakiye kukuri kandi ko ukuri bariko bararondera kutaje guteranya abarundi ariko kuzobafasha kugira ngo bagwanye uburyarya n'ubwicanyi. Ukuri muri Bibiliya bavuga yuko kubohora bose ububeshi ntaco bumara, hanyuma ubwicanyi nta terambere buzana. Abakuze mubona tworonka amahoro dutambuka ku binogo bijyamyemwo inshuti, ababanyi, abavyeyi bacu. Ntibishoboka ko turonka amahoro dutambuka ku binogo vyatawemwo abantu bishwe ataco bazira. Ntituje kuzura kaboze nk'uko bamwe bahora babivuga, kandi agapfuye bashinga ntabe bafasoni ntikabazwa ivu. Iyo mvugo siyo kubabuze, iyo mvugo siyo. Umukuru w'umugwi CVR akaba yarangije asaba abanyakirundo bose baza amakuru ku vyabaye kuri ubwo bwicanyi ko botanga amakuru kuri uwo mugwi atabwoba. Tuje kubasaba inkuru, abakuze batubwira ibyo babonye tubita les témoins, abakuze batubwira ibinogo bazi mu makomine atandukanye ya Kirundo, mu mazone atandukanye, mu mitumba itandukanye. Aho tuzosaba abarongoye intara badufashe cyane n'amakomine kugira turonka abantu bakuze bavuga bati nihajya mwishamba, nihajya ku mucamo, nihajya hahora zone, nihajya hahora arrondissement, nihajya hahora cooperative. Nibyo tumaze kubona ahantu henshi bataye abantu usanga barahimutse canke barahubatse amazu mashasha. Ntimutinye rero kutubwira ivyo muzi. Umuntu wese ariko aribaruka uno munsi canke ejo yumve ko ayo mahoro turondera aciye mu kuri tuyakeneye twese, waba umututsi, waba umuhutu, waba umutwa, mbere n'umunyamahanga aba mu gihugu cacu.